utaramumenya uzokwamuhumirije ariko niwe kinyenyeri cyo mu gato. Byarabagoye gutahura urukundo rwa Yesu n'imbabazi za Yesu. Tu ne seras jamais libre utaramenya l'amour de Jésus et son pardon. Amen. Uzosanga uri muri legalisme, muri conformisme. Ico kintu muri Pentecote turagicumurako cyane. Mu bintu ndanka kirazira. Yesu ntiduhu imigenderanire mfitanye na Yesu si ya kirazira. Imigenderanire y'urukundo. Imigenderanire mfitanye n'Imana si ya kirazira. N'imigenderanire sont des relations de parenté. Amen. Alléluia. Et je me sens très libre. Amen. Il ne me refoule pas. Ngiye ukonsa kose. Amen. Ntabwo ngena Pentecote tuzimira umuntu akababona iyo yangu n'umuntu w'ukweno wera. Ngo hari ahantu ngo haza kwinjira bera gusa ngo aherahe. Ça c'est la négation de la croix. C'est vrai. Uvuze ngo hari ahera abantu batinjira, c'est la négation de la croix kuko umusaraba warahasanga. Ntabwo mubizi ko igihugu cyatambutse. Bagisonye inshuro 70 igitabo k'inshuro 70. Parce que le paye yategeza gushikaye ari agasanga Yesu. Warike bavuze ngo yarahaci. Yesu il est merveilleux. Atamuntu yo guhayambu we warakugombi. Atawo guhindaro we yarayiguha wenye. Amen. Il est spécial Jésus. Uyo rero yo utaramumenya uzokwamuhumirije ariko niwe kinyenyeri cyo mu gatondo. Barahiriwe barema. Yereje mwisi batwigishije ngo mwisi nta kiriye. Byose bimurinde. Yes. Iyo minsi namwe mbwira abantu ni jewe ndi umunyepolitike ubwami bw'Imana. Kandi mutabona ko hariho itandukaniro hagati ubwami bw'ijuru n'ubwami bw'Imana. The kingdom of God, the kingdom of heaven. Hariho ubwami en tant qu'influence n'ubwami en tant que place. Ubwami bw'ijuru, ubwami bw'Imana uzaba muri Bibiliya havuga ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru, ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru. Twebwe tubanyepolitike bavugira ubwami bw'Imana butaraza mu buryo bugaragara ariko buzohava buza. Amen. Jewe rero n'umunyepolitike ntawe usabana. Hari abantu barimo n'abashaka ngo banyimyakazi ngo hano ararenganya. Ibarenganya n'ubwami bwawe ataco wamaze ntaco wamaze. Mais c'est ça. Hamwe Imana ataco yoma nongomba nk'abana Imana oya brema ibuka cyane naramise suffisamment. Non uracambirita. Haleluya. Kandi sinzosaba abandi babiri. Ubwami bwanje ndagukunda brema n'ubw'igiciro kandi ndabizi yuko banyandikira. Abanyakiremba twarize ijambo ryitwa igitabo cy'icibutso. Amen. Yesu nashimwe. Les jeunes, abantu bose murahari musubira gutunganya muvuga ubwami bw'Imana. Musike siko muraza bwihuta. Yesu nashimwe. Twe tuvugira ubwami bw'ijuru. Twebwe nta manda izoba.
uzoza ngaha mu isi imyaka igihumbi atanu kunyiganyirije mira ko nabizi akamere k'umuntu yamagombogo nimurorere mwihangane Yesu azodufasha. Daniel yarihanganye abajene ngaha nabigije ni hariho urufunguzo rwugurura ubukuru mu isi bitwa kudahuma. Hariho na principe biblique ugomba kuba umukuru mu isi. Umva keca ngamana wavuze kuzongira umutwe utazongira umurizo. Imana izokubwira kugira umutwe na rimwe mu gihe uzoja gucumurira ku mutwe. Tirikunda wavuze kuzotugira abo hejuru utazotugira abo hasi. Nta na rimwe uzoba hejuru ugiye gucumurira hariya hejuru. Ibona utaraba mwiza izogumiza hasi. Ufume hariya hasi si benshi bakubona. Hariya hasi n'abantu benshi bakubona. Daniel Imana yabanza mutesi yabona ko atagicumuye. Kiramutuza hariya hejuru. Hariya hejuru mwe munyuranye ibintu rero mwe bitandukanya kugira ngo uzobe umukuru ubanza guheba iby'isi. Ni principe biblique. C'est un principe biblique. Biriba ngo ntawahebye byose ku bwa Kristo atazobishumbushwa ubu niba warahebye byose ukuri ukabona Imana itaguhaye itunga uzosome uzobwira iti Imana narabihebye none sitambe umbanwe ngo ni contrast. Wewe urabihebye byose Imana ikikugwiriza ijya wasanze avuze ngo yenda munite projet y'Imana hitana ibintu byinshi ibanza guhitana byo byose umutima ukabipfa. Umutima wabivuye ko byose nukuri uzobona ati gwiriza ijana mugabo ugifise akantu wapi hamwe yo biguha ubucurungura umugore agira gatatu yorongora batatu urumva kubera iki kuko nibyakuvuye ntibirahera muri wewe ipfa ko bihera. Ko musoma Bibiliya mukuramo les principes bibliques. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Kuko Imana ivuga ngo niwagira uko bizoba uko. Ukagomba gutunga rero. Nk'ubu nk'abandi basenga bakaja kuraba inzu z'abantu. Imana yavuze ngo abantu bose barapfa ngo twinjire amazu. Uwo muntu ntabwo ko asenga afise ibyaha bisumba n'unywa inzoga. Inzu Imana izoguha inzu abantu babanje gupfa. Byararinaniye kuhinza abantu bariruka. Ariko sekere ukakwizera no kuhane. Urindiriye ko abantu bapfa uja kubikiri. Mana yanjye. Ako vrema sekere foli. Jemba nakora kwa akuzimira. Umuntu akadodora mu pano n'umuntu. Ngo Imana yavuze ngo yonzo ngo bazopfa ngo yinjirize. Mana yanjye. Imana byarakunaniye kuhinza. Vrema abantu batabanje guhona. Ariko bashamba urumva ngo twebwe ukijijwe uri umupagani w'inyuma y'abantu. Yo ivyo mbere nta mico bimaze. Daniel yari ibintu by'abantu banyuma muri Siriya. Inyama atarya kijya gihe yaziriye zidaciye imbere y'ikigirwamana azitekeye umukozi azitegura neza zitabanje guhezagirwa n'ibisigo kuko yagize Daniel yarapfuye. Naho uvuga ko Daniel azovuka azozuka ejo no kubeshuza. Daniel ategerezwa kuba wewe. Iki kinjana n'iki wacu si ca Daniel si ca Petero si ca Paulo n'iki wawe. Yesu adufashe. None rero ndabatereye ijambo rero mpagurutse kuvuga ijambo rero twize mu rusengero ngo Imana iduha inkomezi nyinshi. Siko nyinshi kugira ngo dushobore guhagarara tutagize tudatsinzwe. Inkomezi ngo zingahe zingana gute bangahe bagomba nyinshi. Amen. Brema muri Bibiliya Dawidi yavuze ngo wankeneje inkomezi kugira ngo nguhane.
John Imana yatubwira ngo imisipi ishako rega mana uwo musipi niwa nizankomeze Dawidi yavuga ngo tubwira tugire tugwana rega ndabwire akiremba ngaha John muri mwisanigisha ijambo rivuga ngo akamaro k'ibihe bibi ndabwire hari ibintu bigiye kuza kugira ngo bigeze Yesu yarabivuze bigeze ko twakijijwe cyane twamye turabaswahili ibyo bintu rero ntibabe mwiyumvira ngo ni ibintu bigiye kuza vrema sinzi ko uyu mwaka uzobaza guhera ukavrema je suis sûr I can feel it ndabyumva ko biraje nukuri urabona nukuri kandi hajya abaswahili ni benshi mugabo nta n'umwe azosigara atamenyekanye kuko ngo kubisanzwe hajya ruhaga tampete ibije gupirifiya tampete ibije gupirifiya ibije kuzana akayaga keza hajya ibintu byaboze bitavuyemo ibintu byose bidakomeye biragenda hanyuma ngo hacaza umuyaga mwiza abantu bakagira akayaga keza kuko uraga igihuhusi kihaciye ariko abantu bose bavuga igihuhusi kiriko kiraza kugira ngo reka ngeza ngaho ndiko ndabagirira nabi umuntu avuze igihuhusi ndi ku muntu twigana akavuga ngo tugeze kuri iyo bavuze ngo ibyo ndabyanga yari umuzungu ngo ndabyanga ibyo ndabyanga urabona ibyo byiza none abagomba inkomezi nyinshi abagomba inkomezi nyinshi ntacyo bahaguruke haleluya dusabe abakozi b'Imana dusabe mutahama muvyeyi hajya icyukura dusengere turonke inkomezi Yesu yakoresha ijambo rigoye ngo kumata cyane nimvira iryo jambo yumvira kumata muri Yesu kumata mumba kumata muri Yesu hanyuma Yesu yavuga ngo kumata mu gitanda mbega uwo mata mu gitanda utaribuye cyoku ngo iramata amen igihuhusi ngo kizosiga abantu bagize bamase neza amen turonke inkomezi zitumatisha bamuri yavuga ngo mwami Yesu ngo numatishe hajya hari ikirundi cyiza abantu bashize mu kirundi hajya biriya ikirundi irimo amajambo amwe twe muri minsi bagombye kuyorosha nuko jewe nibaza ko aho korosha amajambo yo muri Bibiliya twari kwiga ikirundi siko twari kwiga ikirundi kuko ngo kumata mwami Yesu umatishe mu ijambo version y'ubu ivuga ngo intambwe y'umusore uba version yakera ivuga ngo umugunza w'intambwe mvuga amajambo abiri sinzi ko mwumva ko hari akantu kavuye hari n'abavuga ngo umugabisha w'ingabo abashaka kuvuga ngo intwazangabo ijambo biratandukanye mu kirundi rwose naho nabo wakera cyane umugabisha w'ingabo mu kirundi bavuga umugabisha mukuru w'ingabo ni perezida nabyumva Yesu si intwazangabo vrema nariyetena ni intwazangabo nariyetena ni Yesu Imana iduhe inkomezi zo kumatahe tayo yarabamenyesha Imana irumva rero umuntu yuguruye umutima arashobora kuronka ikintu muri aka kanya Hallelujah